Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka. Uyu munsi tuganira iki? Uyu munsi tugira tuganire ku burimyi bw'Uburundi. Murazi yuko abarundi bari baragabuye igihugu mu ntara kama bakavuga ati aha n'Ubuyogoma, aha n'Ukumoso, hanyuma aha n'Imbo, aha ni mu Bututsi, n'ahandi. Maze rero hamwe hose bakaraba ibiterwa bishobora kuhaba, n'ivyororwa bashobora kuhororera kugira ngo bizobateze imbere, kuko igiterwa ugiteye aho gikunda navyo biraba vyiza cane kurusha aho ugihambira aho ataco uzogikurako. Nuko rero igitoke tubaganirira uyu munsi citwa ifiya. Inge rero tukirabe hanyuma tubandanye. Iki gitoke bacita igifiya. Ifiya. Iki gitoke bacita igifiya canke magwa. Aha iki cose kuva aha ni kimwe gushika aha, murabona ingene kireha. Ego ico gitoke citwa ifiya murahejeje kucibonera. Nkuko rero urya ariko araduha inkuru yabidushikirije namwe mwavyumvise, nuko ico gitoke citwa ifiya canke magwa. Kikitwa magwa rero kubera ari igitoke kivamwo urwagwa. Ico gitoke magwa ngo kirahingurwamwo urwagwa ruryoshe. Nkuko bagiye babitubwira ngo nuko ico gitoke naho ugitonora gihiye ukagishira ahantu ngo urasanga cikanye amake ari ngaho ugasigara utara. Kivamwo rero ngo inzoga iryoshe y'urwagwa, ariho banagihurumbira. Twahuye n'abadandaza bavuye muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba, bashitse mu Muyombwe muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana kukirangurayo. Ego ico gitoke rero kirakunda cane muri ako karere ka Muyombwe. Tukaba twarashitse no ku mugwa mukuru wa komine Bukemba, naho nyene twarabonye yuko ico gitoke kihakunda. Abahinga rero twarashoboye kubona bashobora kugisatura kugira ngo kije mu muduga wabo. Hari abahinga rero bagisatura kugira ngo abaje kurangura bashobore kubikwiza mu muduga, bashobore gupakira vyinshi bishoboka. Inge murabe ingene abo bahinga babikora. Ego murashoboye kwibonera ubwo buhinga bwo kubisatura kugira ngo bishobore gukwirwa mu miduga batware vyinshi. Abo mu Muyombo rero twayaza bavuze ati iki gitoke twirata nico dushimira umuhisi Petero Nkurunziza. Niwe yaje ngaha araraba iyi si yaha avuga ati reka ndabaronderera igitoke. Aca aragenda arazana igitoke bita ifiya, maze baragikunda naco kirabakundira. Ubu rero kikaba arico kibaha agafaranga. Nkuko mubibona mushitsa kwibarabara ryo mu Muyombwe, urabona yuko ico gitoke cabakundiye kandi bakakironkamwo ibintu vyinshi cane. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ndabasezeye. Murashoboye kwibonera rero ico gitoke citwa ifiya aho gikunda mu Muyombwe. Nkaba nabonye no muri komine Rutana hariho abamaze kugiterana igitoke gisa neza kibereye ijisho. Nk'inyuma y'ibitaro bikuru vya Rutana hariho umurima birimwo, uhaciye uzobona ko ari ibitoke biteye igomwe. Nico gituma rero norarikira abajejwe kugwiza imbuto mu gihugu cacu c'Uburundi yuko boraba yuko atahandi ico gitoke coba gikunda mu gihugu cacu c'Uburundi, kugira ngo bashobore kugitera maze bizodutera imbere, turonke umwimbu
hagati iwacu mu gihugu, hanyuma bishobotse turonke n'ivyo dushobora gushorera hanze nka burya bitanguye kuba ku mavoka. Nuko rero ikiganiro ni Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Bankuka Feliciano nkaba ndabasaba yuko mubandanya n'ubundi muterera kugira ngo ikiganiro kibandanye gishikira benshi bashoboka, kuko urabona yuko dufashanya kugira ngo turondere ivyoteza imbere igihugu cacu. Nk'iki gitoke murabona yuko gifise aho gikunda mu ntara ya Kumoso, hariya mu gice ca Rutana aho bita mu Muyombwe muri komine Bukemba, nandi rero gishobora kuba cokunda. Habe rero gutera ibitegwa aho bikunda tutarinze guhambira, twororere ibitungwa aho bikunda tutarinze guhambira, gutyo igihugu cacu gitere kija imbere. Umwe wese rero mu vyarimwo mu biwe no mu biwe agira amahoro. Ndabasezeye, tubonane mu bindi biganiro bikurikira. Mumererwe neza mwese.